ihangiro y'amasezerano y'Arusha nuko hubakwa ubutegetsi hisunzwe umutima w'ubumwe no kurandurana n'imizi umutima gukumirana no guhonyana. Ibintu by'ibitigiri byoba byavuye Arusha, byoba byashikirijwe na Mandela canke Nyerere. Ubwa mbere kuva na kera narindi umutegetsi umwami niwe yabona ingene ubutware bwiwe busangizwa n'abarundi bose mu nzira y'ubumwe. Nobaha akarorero leta ya mbere y'u Burundi igizwe n'abahutu 4 n'abatutsi 4 n'abaganwa 2 yari irongowe n'umugano. Iyo ni leta ya mbere, nta mategeko yariho ngo turabe ngo abakota yiki niki. Mugabo kubera abo batware bari bafise mu mutima wabo kami kabo karoko kunywanisha abarundi, babigira gutyo bitandizwe. Muhirwa yagize uko nyene byagiye guhinduka kuri Nyamoya. Aho hose birerekana yuko umutima w'ubumwe wariho kandi umutima w'abarundi baje hamwe wariho. Nyene icubahiro Melchior Ndadaye agandaguwe, harabaye akajagari, harabura uko bashira ibintu mu buryo. Twari bato twarabikurikira. Muri Kigobe Kajaga niho hatanguye ibyo bitigiri bya 40 na 60. Bica bija muri icitwa Convention de Gouvernement. Muri iyo Convention de Gouvernement, le parti PRONA avait eu 35%. Le FRODEBO avait eu 65%. Si on arrondit les 35 à 40, les 65 à 60, il y avait une protection de ce qu'ils appelaient minorité tutsi ou les cypronistes. Naho ivyo biti vyavuye. Naho nyene ntivyakunda la mise en application y'ivyo bitigiri. Niho haje gusenyugwa Convention de Gouvernement, haca bazikitswe Mwanza 1 bariho. Hanyuma anje hari abarimu. Hacaza Kere 1, hasubira Mwanza 2. Basabati mwe wa PRONA na mwe wa FRODEBO nimugire déclaration commune. Birabananira. Umwe sazana déclaration yiwe, undi azana yiwe. Ati none tuyogenda gute? En certain moment au niveau de diplomatie twebwe turayivuyemo ntizosubirayo. Barabiheba. Angaruka umuntu yavuze ati ngo Buyoya était contre négociation change les accords. Par contre non. Peut-être il a été yararemerewe n'umugambwe wiwe parce que uravye uko yabikoze mu bwenga atanguye partenariat politique intérieur na extérieur qui n'est pas mise en application. Mugabo iriki yakorerwa Sante Gidio sans que son camp ibibizi nuko il avait cette idée yuko abarundi basubiramo. Bavuze tuvugana ukuri yarapfuye. Bose tuzavuga ngo yari yanse accord d'Arusha. Ko ndazi yuko muhugira ngo umukuru w'umugambwe w'ico gihe le 7 octobre 1998 bamukure nuko umugambo wari wanse kuja Arusha. Koma abarunyeretse agiye Arusha yaciye mu canzo. Tukaba rero uno munsi nkuko bari kwarivuga ngaha turavye intumbero. Turashimiye mwe murongoye inama nkenguza amateka kuko iki gikorwa kiba cakozwe kera. Ubu tuba turiko turinjira muri ivyo twifuza ko twinjiramo. Nababwiye yuko mu ntwaro leta ya mbere byarubahirizwa. Mugabo biraja gutituka kubera kuniganira ubutegetsi. Bavuze bati ikibazo s'abatutsi, ikibazo s'abahutu, ikibazo n'ubutegetsi. Mugabo ugeze kuri bwa butegetsi ugashaka kwigira entrample ubwoko.
ntibakaroye gatoya en 65 la crise c'était entre les ipronistes Bamina, Mirerekano, tous étaient ipronistes. Et tous étaient Hutus, si vous voulez. Umwe yize Asrida, awundi yiga muri seminari. Iyo difference yaho bize niyo aciba kwegera akarambaraye hacaza Casablanca et Morovia au sein du même parti. Intango ni nziza. Nimukomeze kuri iyo semo mutanguriyeko murabe muti mbega igihe la mise en application de l'accord d'Arusha 2005 à aujourd'hui bimeze gute ihangiro abarundi bari bakeneye ryarashitsweko kuko no musashaka kwihuta gusanga twabitaye mu mazi vyose kandi twari tumaze kugira umushinge uteye imbere ibwirizwa shingiro rya 2018 nibwirizwa shingiro lija mu nzira yo kugenda tugabanya uburemere bwa kordarusha si l'autorité ubutegetsi bwose ukabushikiriza umukuru w'igihugu agasaba Sebarundi akacaraba ya esprit dans son cœur de gouverner dans le sens de la kordarusha naho bitavyanditse uno munsi nitwovuga tuti tuhagarike kwandika il y a quota ethnique parce que ça fait une garantie pour une partie de la population burundaise. Iyo garantie kuko hajya kenshi igitera ingorane nyeniteka ko si vous créez la peur chez l'autre c'est la cause de tout ce qui s'est passé au Burundi. Bakaje bagutera ubwoba nyeniteka nanje bakaje bakuntera ubwoba kwanje tugahangana tuvukana atache tupfa. Nico gituma iyo protection bon alors vous Kadege le ministre qui était là Kadege igituma avuga ati yaragoye bari kumwe na Domitian nuko we yavuga ati tushireko politico ethnique niyo hacava abahutu bimperekeza n'abatutsi bimperekeza muravyibuka uko byagenze aho yaragiye gushiraho iyindi sécurité isumba iyo twari twagize ngaho nibaza rero nyeriteka nkuko abandi babishikirije uno munsi tugiye ngo tuvuge tuti ivyo vy'ibitigiri kuramwo tuba dushaka kubasukanye niteka nababwiye ni politique dutoreye ikibazo ca politique ubwoko buca bwikora awabajije ikibazo ati mbega abanyagihugu igihe abanyepolitiki bazoba bameze neza n'abanyagihugu bazoba bameze neza ngashaka nsongorera ngaha hanyuma ejo canke ejo bundi nuko abakonferencier kujya bayivuze débat ziba partager kugira ngo habe complémentarité au niveau des débats murakoze nyeneteka mane baheza kintu